bana b'Imana turabandanya na video y'umunani canke audio y'umunani. Ubwo rero haragera igihe rero ndavuga ati ngende kubaka inzu muri cya kibanza cyanje. Ndagenda ndapima brand, hanyuma abantu bari bahari barabona ukuntu bimereye, baravuga ati sha ati none bite byabo kuba ni wowe uza kwiyubakira inzu, ati nyene nzoyiyubakira zijya nzu za migondano bitwa amakwasiteri, ngira nari gushobora kuyiyubakira. Mugabo burya umuntu yagowe amenya byinshi. Mugabo mu bantu nyene baba mw'icyo gice nari ngiye kubamo baraza barafasha, atahubwo ikinogo kimwe kizimbwa ikindi nyene baranyerekera. Hanyuma ndabikora nataba n'icyo kibanza neza, hanyuma nyuma ndataha. Bukeye nsimbira kuri ya nzu ntangura kuyikurako ibyatsi kugira nzobyimurire iyo ndabitekere, ndabyimurira iyo ngiye kugira ako kamigondana, ako iyo mitego niba ari mitego ikwasiteri. Hanyuma umugabo arasohoka arambona ngo ibyo n'ibiki urimo sha, ni jewe nyene ndiko ndasamburiye kugira ngende kwibera kubaka mu kibanza cyane. Ugende kubaka ateye wowe nyene ugende kubaka ateye ngende kwiyubakira nyene. Ngo none nkutabimbwiye, none je nari kubikubwira gute? Nari nzi ko nabikubwira se wowe ukanyubakira. Ngo rero ngo uno munsi nta mwanya afise ngo ngiye ku kazi, ngo nzokubakira ryari, ngo nibaza ko nzoba afise umwanya ryari. No ndoke cana bireka. Hanyuma nirigwaho nabukeye bukeye sinzi ukuntu imvura yakungiranye nk'iyogwa, acafata bya byatsi byose nari narakuye kuri ya burende nabitaye hasi, atangura gusakara. Abantu kwibarabara baragwa mu gahundwa barumigwa babonye ibyo ari ingene ari karasakara, ngo hamwe ni murabeye munaka ngo ari karagingwa rubaka kirinzu zipora. Basi nyene arayishira ku byatsi. Hanyuma haheze iminsi rero aragenda mbese aragura ibiti, aragenda nyubakira inzu nziza atari za kwasiteri nk'uku, inzu y'ibiti nyene ihagaze, narayishirako n'abakozi barayihoma, arayishiramo n'icyumba hagati. Urumva kwari nko kuba mu nzu y'isima n'amatara iyo nabona ko anyubakiye muri burende kuko zubaka icyo gihe. Numva biranezereje. Aragenda rero hariho ngo nishitingi, nyimba hariho nishitingi ukuntu nyimba yagiranze kuyisakariza. Umugore aramubwira ngo ukaba wogenda kumusakariza shitingi nanje mba mu nzu mba muri kwasiteri ngo bikunda. Basi rero mugabo ari ukuntu yagize amashashe ajya kuri stoke, ari ukuntu hava amashashe ukagerageraza kuyasakaza ku nzu ugacurenza ku byatsi. Basi uko byari bisakaye byose menga hari n'agashitingi kari kameze neza yari yazanye ashira ku cyumba naryamamo. Nukuri numva biranezereye. Hanyuma kandi nari maze kumva ko ari umuntu yari yarabwiye ko uko byogenda kose ko bitoshoboka ko yompeba, ko ategerezwa kwereka umugore uko bigenda kose maka n'ubundi akaduharikanya. Arakavuga ati sha ati burya na kwa umwana mbese nyine agerageza kubisigura. Uwo muntu araza ararimbira ndavuga nti sha hari ukuntera igikomere yarakinteye, ni nubwo twosubirana canke tukagira iki, ariko kuba yarinza tuje mu bashinga n'agahagana umwana ntibyarambabaje. Hanyuma tubaho nyuma yatangwe nyene kuzarantahirira mwibanga. Hanyuma nyene haragira naho umugabo ugore nyene abimenya ko azarazi wanje. Hanyuma nyene mbere harageraho umugore mukuru twubahana nyene mbese nyene haragera igihe nyene dukundana twubahana twahura nyene tugasangirira nyene
nyene ibintu nk'ibyo ariko biciye kure kuko nyene ndibuka ikindi gihe no kugira yanduruka nyene yumigwe ikindi gihe jewe wa mugabo hageze kwaji Burundi hageze kwaji Burundi tugerageza ko tuzojana aranabibwira umugabo ati burya harageze ko nzobwira Zipora tukagenda ndankamujana iwabo aramubwira ati nibyo ukunda kabisa ntashobora kunjanira umwana mu ntambara hanyuma nyuma umugabo arandondera arampanga arambwira ati sha ni gute wewe woba ugomba kuja mu Burundi n'uwo mwana mu ntambara n'iki toya kabisa ntegerezwa kugenda ndagumuka nyene kandi numva nyene ko ngomba kugenda rero hari igihe sha byoba birebire umwana wanje akiri uruyoya akiri mutoya nyene bavuga ngo agwaye byakinyo yanka kumpamahira ngo ngende kubimukuza mbese byoba birebire hagera igihe rero nkorera kuri wa mutwe ko yari yarambwiye ko uwuhava atwara impuzu ya se w'umwana hanyuma je ninjira mu nzu ntora ipataro yiwe hanyuma nayitoye cana nyuma ndabwira umugore wiwe nawe bari kumwita burya urazi nimwinjira mu nzu ugasanga impuzu yawe imeze ukunuku naravye ipataro nyene nabona ko adakeneye kujana hariho hose nk'irya nyene wambara muhira ntiburya rero je naje mu nzu iwanyu impuzu yinini mwayibura nije nayitwaye ati bwa mbere naromotse ndagaruka kubera inda yawe ati ubu rero ninazigira iwacu sinzogaruka nyoko wawe yarambwiye ingene nzobigenza biramubabaza cane cane mukebanje niwe byababaje mugabo nyuma umugabo arabwira umuntu uti jewe bijya nabigize ndabibona namuretse Zipora kuko ndazi ko ari uko nyene basi rero iyo mpuzu yari yarayindekeye rero nyuma ndayikuriye iyo nari nayinyegeje nyuma nimukiye muri ya nzu yanje nyene ndayishira mu nzu nyene uko nyene basi rero urumva twarasubije urukundo hamwe asigara nyereka ko nkunda kabisa sumira utuntu mbese aguze n'inyama aguze ibiro bibiri yaragurira ibiro bibiri umugore je nanje akagurira ikiro kimwe kubera nyene umugore bari bafise family ariko nubwo byaruko nkavuga ati iyo hagera gusa kagenda iwacu nubwo rero hageze nyene ndavuga ati ntegerezwa gutaha aranyumvisha ati sha ntujana umwana mu ntambara mu Burundi hari intambara kandi ko kicyo gihe mu Burundi hari intambara nyene byari bikomeye ndavuga ati je ntegerezwa gutaha hanyuma sinzi ukuntu wenyene yareretse nawe araza mu nzu wanje arinjira rugurura atwara ya mpuzu jewe rero yarayitwaye naguma nibaza ngo iriyo nguma nibaza ngo iriyo kumbe twamaze gupanga kugenda niho naje kuraba sanga ya pataro yarayitwaye narababaye ndaruha ndagira iki ndavuga ati nta kundi ndiyakira nyuma arampanga ndababwira nija warampemukiye wowe waravuze yuko atari umwana wawe abantu bose bazi ko atari umwana wawe ati ngo bijya byose munabigize kugira ndanagukindire ngo nayibundi ndagukunda bigeze aho ndaraba mbona ati koko mubyaranje arankunda koko tereka dusubize hamwe duca dusubiza hamwe rero koko n'umugore arabibona neza ko nyene turi kumwe n'umugabo n'umugore dutangura kubahana kuko n'ubundi garutse inyuma gato mu nkambi hari ibintu byitwa bikoyi hakaba hariho na bya bindi baheka nk'abana bikuvure bebe bijya bya kera by'i Burundi je nabikunda cyane n'uyu munsi hanyuma nako tutarasubiza hamwe na mukeba neza wa mugabo yari yaragiye i Burundi umenga nyuma agarutse arababwira ukuntu yarabwiye abiwacu nyene bimeze kandi urumva ko yagiye afise kizere ko twasubije hamwe n'umugabo ko nabyaye umwana arababwira hanyuma nyene baranandungikiye amahera ariko nyene ibisanzwe hanyuma jewe rero kubera narababwiye ko narisanzwe mfite amahera nca ndagenda
ngura icyo gikoyi cyagugwa ibihumbi 3. Igikupure bebe bahekamwa umwana cyagugwa ibihumbi 3. Igitenge na kimenga cyagugwa ibihumbi 4. Ndumva byari 4 canke 3. Byose hamwe cangura n'impuzu z'umwana nyene zimeze neza. Icyo gihe nari nakoresheje amafaranga hafi nk'ibihumbi 12. Noneho rero kubera harimo amahera amwe uwo mugabo yari yanzaniye ankuriye kwa ba papa n'ayandi mahera yanje naba nifitiye mu nkambi muri ya mahera nari narakenyereye ko batabizi n'ibintu bimwe na bimwe nazanagurisha. Noneho rero nari naramaze kwimukira muri yanzi yanje mugaba ahantu twaza gusenga naca kwirembo ryo kwa mukeba wanje hamwe naho ramba. Hanyuma uwo munsi rero nambara icyo gikoyi mpeka umwana mu ikuvure bebe na cyakindi baba bapfuka umwana ngo bakitanye mba niruriza ngumba ngo niruriza sinzi ukuntu babyita amazina n'impuzu mbese nyene nari nambaye nyene ukuntu nambaye cyari gikoyi nkashira yo mpetse umwana yo rero natungutse hakurya ndiko ndagenda nyene gusenga mukebanje ambonye ngo yarambonye aca yinjira mu nzu. Mugaba abantu nyene babana na bamwe twara tubabo bana bambonye mfise n'agatebe nza kwicarako mu rusengero naca guhitana wa mu mama yahora ngirira neza kuko yaba inzu yiwe yari nyuma yacu nyene. Hanyuma aba yo bamwe ngo yewe ka mama we barumigwa nyene. Hanyuma nyene nagenda gusenga mvuye gusenga nca kwabo bantu nyene duhora turatera ngo yo ngwe ngura karabo kwera ngo yo ngo zana umwana duterure bateruye umwana wanje babona yambaye impuzu zishasha nziza irumva impuzu z'abana zisohotse naca ndamugurira. Hanyuma ngo nibyo ababyeyi bandungikiye ni nuko mvuga ngo nababyeyi babindungikiye. Hanyuma nagiye niyo mukebanje yabonwe ngo n'umugabo bimugurira ngo nibyo wabiwabo bamurungikiye ngo nagende. Abantu nyene bo gaca babyumva ukundi kandi mu byukuri ntabwo yaba ari umugabo yabinguriye. Niho rero nyuma byabaye aho nyene umugore arava yiyakira aramenya koko n'umugabo yobaza kuntahira akamubwira ko agiye kuri stoke kumbaje kurari wanje. Urumva rero iyo gihe byo kuji Burundi nyene nari nageze aho ndabivamwo kuko ya mpuzu yayitwaye ndemera nyene twongera kubana. Rero na mukebanje turasubiza hamwe dutangura kugenderanira kuko mu byukuri usibye ko je nari nkenyereye ku mafaranga umugabo wacu kupfa kukugurira igitenge ikindi kitataguhereye ko ntibyari koro. Kandi mukebanje nawe icyo gihe yari afise inda aza gutwara inda kandi nawe Imana iramwishura abyara umwana w'umukobwa agira 5. Umwana w'umukobwa mwiza basha naho nyene mba mugi byabaye mukebanje nawe ni mwiza yari mwiza kabisa ni mwiza kweli abyara umwana mwiza w'umukobwa ariko nzobabwira ingene uwo mwana umurozi yageze akamujya basha nzobabwira byinshi nuko nyene bari byinshi. Noneho rero reka rero mu nkambi haduka ingorane z'abasenedede n'aba FDD n'abaperepehutu kubera ko mu nkambi harageze igihe birukana abanyarwanda amavilaje y'abanyarwanda barayirukana. Bayirukanye rero abanyarwanda bamwe bakaza barabundabunda abarundi bamwe tukabacumbikira. Rero jewe mbere nari naranaguze ikade y'abantu 5 mugabo naza ndabesha ko ari abantu barabagenzi bo mu Burundi b'abakobwa hari haraje abakobwa baraho twituzinanye mu Burundi mbesha rero abantu yuko iyo kade ari yabo ko ibyo ntega ari ibyabo kuko narabitega nkaca nabigurisha canke nkajana muri Burende byageraho byaduze ibe nkagurisha. Rero birukanye abanyarwanda icyo gihe ndibukanye mukebanje yarafise inda
ugasanga bariko baragurisha ibintu ku mahera make. Rero mugenzanje aranansaba ngo ndamugurana amahera yigurire ibintu by'impuzu, ndayamuha kabisa kuko nari ndayafise, ndayamuha. Twarakundanye kuko hari n'igihe yagenda no mu Tanzania guhiga y'ibintu by'injya, yazana nk'ibintu by'imyumbati agaha umwana wiwe canka akanzanira kabisa. Nyene yaranabwiye abantu ati burya narabyihoreye kurya, ati naraniteranije n'Imana, ati hari igihe uzosanga bimbujije n'ijuru kumbura Imana yaranteguriye ijuru, ati nyene bazobana kuryo nyene tuzoba bakebuko nyene. Dusubiza hamwe, ariko nyuma byarongeye biraba bibi, dusubiza hamwe na muke banje uko. Noneho rero habaye ibintu by'intambara ya CNDD n'abaperepehutu, haza kuba ibintu byo kwicana. Bana b'Imana burya nama mvuga ati iyo wavuye mu nda yahonye canke ugasanga uri mu nda urumwe canke muri babiri, uzoze wirinda kuja mu bintu by'akaguma canke uzi yuko hari abantu bagiye bicwa mu muryango uvamo. Icyo gihe iyo ntambara ndibuka hari umunyokuru yaba imbere yanje, yarafise umuhungu wiwe yaravyaye kabiri, akagira n'umwana umwe w'umukobwa, yarafise abana babiri gusa, ngo abandi bose bari baza baravyara ngo baruzi ngo babice. Hanyuma baramwica, twumva ngo burya ngo ba CNDD n'aba FDD ngo bagwanye ngo naka bamwishe. Tuja mu gahinda, tuja mu kiriyo, turumigwa, tutazi rero ko agiye kubandanya ibintu bizoba bibi gusumba. Nyuma ku munsi ugira kabiri haba noneho ibintu bibi, ngo baragwana nyene baricana, ibintu bitangura gukomera. Je nyene naba hahandi nari nimukiye. Hanyuma nyuma nyene ibintu birakomeza biraba bibi. Noneho umunsi umwe rero je nagiye tugiye gutega amasabune, twaragiye gutega kuri stoke, hanyuma amasabune arasigara. Asigaye bavuga ko tuzoza kuyatora, nyuma hari kuwa gatandatu twagomba kuja kuyatora, nyuma hari kuwa kangahe ngo mbese nyene nari ngiye kuri stoke gutora amasabune tutari twateze. Hanyuma nyene n'abandi bantu bariko baragenda, hari mu gitondo, je ndagenda ngeze imbere mura n'umugwi w'abantu, muye n'umugwi w'abantu baba barafashe. Kumbe bari bafise liste y'abantu bagomba gupfa kwicwa. Hanyuma abo bantu bagomba kwicwa nanje ndimo na muke banje n'umugabo n'abandi bantu. Hanyuma umukuru wabo bicanye acavuga ngo ngo ngujya mukanaga, ngo fata ujya mugore, ngo fata ujya mugore, ngo nawe ngaho kuri liste ariko ngo ujya mugore ni mukanaka, ngo naka ngo afise abagore, ngo bagore biwe bose naba ukandi nabo naba. Ubwo ariko yari imigambi ibiri iri kirahiga, ariko ngira nababwiye jewe sinagira nicwe kubera ko nari mu CNDD cyangwa mu parepehutu. Oya, ibyo by'imigambwe nari narigeze kubibamwo, ariko ndavye ukuntu mukebanje n'umugabo bafata nabi, ndavaho ndabitana bwa neto. Nahora ntanga n'ibigori n'ibiharage tugishika mu ngishika mu nkambi, ariko nabwo nari naravuze ati ntabyo nzotanga kubera ibyo by'intambara ntabyo ndimo. Nari naho baza bavuga ko ni n'umututsi kazi bananyinuba ibintu nk'ibi, baca baramfata. Mpetse wa mwana yari amaze kugira amezi 10 canke 11, yariga gutambuka, yaratambuka. Hanyuma bana b'Imana barafata abagabo barenga 10 n'ibintu bya bindi bavuga ngo n'ubunana birimo imisumari n'ibibugita. Yo mukama Imana yo mwijuru, haleluya, amen. Imana yandinze izokomeza izindindire n'umuryango. Baca barafata, bamfashe, baca basubirana inyuma. Duca turagenda rero bariko barahitanana igikundi cyabo kugira baze kwica abantu. Hanyuma bigeze aho
jenyene nkaguma nsengera mu mutima bavuga ngo nibiki rero uwo mugabo je ntiyagira nyice kubera ko ntibagira banyice kubera ko banziza ko ndi mu mugambwe runaka kuko nta by'imigambwe narimo kabisa nari narabivuyemo kubw'intuntu n'agahinda kandi n'ikindi bana b'Imana gusa uwo mugabo yari afise umugore uwo mugore wiwe ntiyanabyara nta mwana bari bwabyare kandi ngo bari barahunganye uwo mugabo rero yari yaranyi